Iyi muriko murumviriza ni radiyo Cirimoso. Murahawe ikaze muri iki kiganiro kidasanzwe co kuri wa 20 Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2026. Jewe ndakibashikiriza ndi Gilbert Baritesa, nkaja gufatanya na Thierry Bigirindavyi. Nkuko bisanzwe ikiganiro mwagiteguriwe na Emmanuel Nkurunziza. Ikiganiro tubashikiriza uyu munsi kijanye aho turiko twitegurira kuzokwibuka kw'igenekerezo rya 29 uku kwezi kwa Ndamukiza, imyaka 54 izoba irangiye habayeho nyabwoko ryakorewe Abatutsi mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri. Ndabibutse ko ibiganiro vyacu mushobora kubisanga ku mbuga ngurukanabumenyi za Facebook, YouTube hamwe rero na X yahoze yitwa Twitter. Twongeye kubaha ikaze. Ikiganiro tubashikiriza uyu munsi kijanye aho turiko twitegurira kuzokwibuka kw'igenekerezo rya 29 imyaka 54 izoba irangiye habayeho nyabwoko ryakorewe Abatutsi mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri. Dutega amatwi Thierry Bigirindavyi. Kuva mu 1972 rero ukwezi kwa kane mu Burundi gusigaye kwitiranwa n'ihonyabwoko ryaje rishaka guhonya ubwoko bw'Abatutsi. Ico caha kiruta ibindi categuwe mbere kinashirwa mu ngiro n'imihari ibiri ibaye PPB canke Parti Populaire Burunde hamwe na UBU ari wo mugambwe w'abakozi b'u Burundi. Ico gihe ryari ribaye rya kabiri bagerageza guhonya Abatutsi mu Burundi. Irya mbere rikaba ryari iryo muri Gitugutu 1935, tutibagiye ariko n'irindi geragezwa ryari ryabaye 1939 bagafatwa n'intwaro ikabona kubatekuruza batarashika kuri iyo ntego. Muri uko kwezi kwa Ndamukiza kutwibutsa kandi ko hashize imyaka 20 intwaro y'abicanyi irongoye Burundi bitabereye ibujije ikaburabuza abariko bitegurira kwibuka Abatutsi bagandaguwe uwo mwaka wa 1972. Ryabaye irya mbere rero intwaro ibuza ko bibuka ngo bongere bunamire abo bariko barahonywa. Ico gihe intwaro yarafashe abari bagiye gushira ingore z'amashurwe ku cibutso c'intwaramiheto ziguze Burundi mu gukingira ubwoko bwagira buhonywe, ibashuhurira ko inteko z'abapolisi zirabakubita zinabataburira ko izo bambaye. Aho hose ziriko zirabatuka ibitutsi bitavugwa zivyerekeza ku bwoko bw'Abatutsi. Ku rundi ruhande ariko biranejeje kubona iri yibuka ry'imyaka 54 habayeho nyabwoko ry'Abatutsi 72 ribaye mu gihe icitwa Severe n'abakozi bayo barahavuye baramaramara. Ubu bakaba bateye aho batetegwa bakananyegeza ivyo bari bamaze kwerekana ku rubuga ngurukanabumenyi rwabo. Ibyo byose bikaba vyashobotse kubera babonye ukungene twashoboye kumenyesha bose na hose ko ibyo Severe yita ibikorwa vyo kurondera ukuri mu vy'ukuri ari ibinyoma vyayo. Bikumvikana ko kenshi kuri gake iyo Severe igize ngo yimve ibinogo maze igasimbira ku isunzu y'inzu ngo yasanzemwo bisigarira vy'Abahutu data wanje abari ivy'Abatutsi bishwe n'iyo migwi y'abicanyi. Muri iyi nzira dutegerezwa ariko kwibutsa ko gufurura ibinogo rusangi gukorwa n'ico citwa Severe kutaba ari guhangiye kukurondera no kumenyesha ukuri, abana ko ari ugushitsa intego ya bene kuyituma babaye ubutegetsi bwa CNDD-FDD burongoye Burundi bitabereye. Iyo ntego nayo si yindi ni ukuzimanganya ibimenyetso vyerekana ukuri, nako kukaba ari uko uwo mwaka hari guhonywa Abatutsi. Kubera ivyo rero ukwezi kwa Ndamukiza ni ukwezi ko kwibuka ko muri iyo mugambi mbisha bene gukora no gutegura iryo honyabwoko bari bafise, aho bahiga gufata Abatutsi bakabarungika iyo bita ngo ni wabo, ni kuvuga mu Misiri. Ariko dutegerezwa kumenyesha canke kwibutsa ko uko kubarungika hatari mu nzira zisanzwe z'imiduga canke z'indege, n'imvugo ihinyitse yabo yasigura ko bazobatemagura bakabata mu nzuzi zisuka mu ruzi runini rwa Nile, bisanzwe bizwi ko ruvuduka mu Burundi rugatoga muri ico gihugu. Tukiraha ntawogenda atibukije rya tangazo ry'umwe muri iyo mihari y'ababisha witwa UBU wararitse Abahutu ko bose dukana niyonka mu kwica Abatutsi bagafomoza n'indiri mu nda
kugira bazimanganye zina mututsi mu buryo n'abavutse mu nyuma batosubiriye kumenya uko abo bantu bitwa abatutsi basa. Ukwezi kwa Ndamukiza n'akaryo ko kwibutsa kandi ivyari vyateguwe ko hamaze guhonywa abatutsi igihugu cari kuzoca gihindura izina kikitwa Republique du Soleil canke Republika y'izuba tugerageje kubishira mu Kirundi. Abadukurikira bamenye ko muri iyo nzira yo gukwiragiza ico kimenyetso kibisha, ikimenyetso c'iyo Republika y'izuba riseruka data wanje cari cakoreshejwe kiranakwiragizwa mu Burundi. Ico naco sikindi ni igice c'izuba riseruka, kikaba babanje kugishira ku kingorongoro c'ifaranga rimwe kugira ngo n'umukene wa nyuma ashobore kuba gifise, akibone, akimenya, akimenyere. Ivyo bikaba vyashobotse bitanagoranye kuko bari bafise umuyoboke wabo yakora mu banki nkuru y'igihugu BRB, aho yararongoye igisata mu vyo kijejwe harimo gutegura ibicapo bija ku mafaranga akoreshwa. Vyababangukiye rero kubera igihe bategura iryo faranga mu 70 nta n'imyaka ingahe yari bwahere ingoma yo bwami itembagajwe, gutyo igihugu kikaba cari mu bihe vyo gusubiriza amafaranga yaciwe kubera ariko ibimenyetso vy'ubwami. Ico kimenyetso nyene ca Republika du Soleil nico dusanga ku bimangu vy'imigambwe ikomoka kuri abo bene kugomba guhonya abatutsi, kandi n'ubu bakaba babibandanya canke babishigikira, nayo akaba ari Frodebu, Florina hamwe rero na RPB. Muri make rero ico abanywanyi bacu n'abandi batwumva boshira ku muzirikanyi kubiraba ukwezi kwa Ndamukiza 2022 nuko botegerezwa kurikanura ku rwego rurengeje kugira bacunge bongere bamirire kure ababisha n'incacanya zisanzwe zifatanya nabo ku gikorwa kibisha co gufovya iryo honyabwoko ryahiga abatutsi. Mu yandi majambo ni ko amatuza amayeri akoreshwa. Reka tubaho urutonde rwa bimwe tumaze kwegeranya, ariko uru rutonde si vyose rw'ibiranga mwene izo ncacanya ziyorobeka zigafovya ihonyabwoko. Ntuzokwigira wumva bacisha mu kanwa ihonyabwoko rihiga abatutsi, akenshi uzokumva bavuga ngo abarundi baricanye, ngo ubwicanyi bushingiye ku bwoko, urwanko rushingiye ku bwoko, canke ngo injyane ziri hagati y'abahutu n'abatutsi. Eka kugira uje wumva banditse ngo n'abatutsi bariko barahonywa n'abahutu, urarindira ugacoka, amaso agahera mu nzira. Hari n'abafata ibikorwa vyo guhasha bariko barakorera ihonyabwoko abatutsi, bakagerageza kuvyita ihonyabwoko ry'abahutu data wanje. Ntuzigera wumva bavuga ko imbere y'itariki 19 Ndamukiza hari incabwenge nyinshi cane z'abahutu zatororokanye ko indwi zibiri zitashe intererano zo gushikira umugambwe w'ababicanyi ubu. Uzokumva bavuga intonde zakoreshejwe mu gufata bamwe mu bari bashigikiye umugambi mubisha wo guhonya abatutsi, ariko ntibacisha mu kanwa ko abafatwa bari ku ntonde zari izabamaze gihe batanga izo ntererano. Tutandukiriye umugwi w'abashakashatsi kumwe kwa wa Mufaransa afise akabira k'abanyamerika René Marchand, azwi nk'umwe muri za ncabwenge zizimagiza ukuri intellectuel fausseur, yubahutse kwandika ngo 72 nta batutsi barenga 200 bishwe. Nabo babisha uzokumva bahakana ko atabihumbi by'abatutsi bishwe ico gihe. Ikindi kibakumenyesha nuko utazokwigera wumva bacisha mu kanwa ko hari abahutu indiri bishwe na bene wabo bo muri iyo mihari y'ababisha, bakaba babica babahora ko banse kubafasha guhonya abatutsi, canke bakabahora kuba baraburiye canke bakanyegeza abatutsi. Nuzokumva na hamwe bacisha mu kanwa ko hari ibihugu byari bishigikiye byanahaye uburyo abicanyi bashaka kumara abatutsi. Tukiri mu cabwenge n'abanditsi ntitwogenda tudashimiye twivuye inyuma bamwe muri abo banyamahanga barahiye kuzopfa badashize ahabona uruhara rw'ibihugu vyabo, bamwe mbere bakanadoma urutoke ku bakoresha babo ko bagize uruhara mu guhonya abatutsi mu Burundi mu 1972. Akarura akaba ari umunyamerika yitwa John Stockwell, yanditse mu gitabo ciwe In Search of Enemies casohokeye mu yandikiro ry'ibitabo ryitwa Banta ryo mu gisagara ca New York aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri ico gitabo akaba mu vyo avugamwo
harimwo ukungena ibiro vy'igendereza CIA vya USA vyafashije iyo migwi yakoze ihonyabwoko mu Burundi kwandikisha no gukwiragiza izandiko zayo. Ntitworangiza iki kiganiro tutibukanije ko uwo mwaka nyene w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri mu banyamahanga bariko barafasha abicanyi b'abahutu guhonya abatutsi mu Burundi harimwo abanyarwanda benshi cane. Abo nabo aho bamariye kujijuka ko intumbero yabo itakirangutse, bamwe muri bo babonye basagirijwe bahavuye banyigira mu buserukizi bw'igihugu c'u Rwanda ari nico cabarungitse muri ico gikorwa kigayitse. Barabashika 300. Kubera abantu nk'abo bose atakuntu bari kunyegera ngo bongere banyaguruke bitamenyekanye, vyaruhiye kuja habona rero, maze intwari irirongoye Burundi ico gihe ibona kwereka amakungu ihereye kuri bene gufatwa mu myungu ko leta ya Gregoire Kayibanda yari irongoye u Rwanda ico gihe yakorana n'abariko bahonya abatutsi mu Burundi. Abogira ibihari kuri iyi nkuru canke bamwe bemera barinze kubona nka Toma wo mu njiri ntagatifu bo vyisomera ku rupapuro rw'amajana 243 rw'igitabo Mémoire d'un dirigeant burundais période 1965-1985 canditswe n'uwari umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu muri leta yari irongoye Burundi ico gihe, umuhisi ambassadeur Artemo Simbananiye. Ivyo kugufatanya kw'abacacebe bashaka guhonya abatutsi muri aka karere kacu, haba ico gihe haba n'uyu munsi nk'uko tuvyibonera muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, tukazobigarukako mu buryo buhagije mu biganiro vyacu bizokurikira. Aha niho hagarukiye ikiganiro cacu. Turabashimiye cyane kuba mwaduteze yompi, tukaba tubikiye abantu tubifuriza Uburundi buzira umugera w'ihonyabwoko. Mwari kumwe na Gilbert Baritesa.